Sinariko ndaraba ngaha urutonde rw'imiti barikuza sindayibona bimeze gute aramwe bazanye ko birimo ndabonamwo imiti nyinshi iri subira rero turabukeje twagerageje ibintu byose dusanga ufise imbanyi y'amezi abiri tugiye kugutekerera impanuro nazo n'izindi neza uze wirinde gukora ibikorwa bikuruhisha uze wirinde ibintu by'amastress ariko ikintu kimwe cyo kubwira ugerageze gufungura ivyamwa kugira umwana agire amagara meza ndakubaza gati wowe none nkuko gumubondo ko twasanze umenga ni mu gicugu uri kuranezerwa gushika hiyo kuriya wateguye watetse utwumutware wawashika fungura hapira kukazi bawo twebwe ngaho mu gisakari byose kibazo usanga dutonza abakozi umukozi ariko arabitanganya byose bana yuko n'inzu sayangana jende umwami kazi mawe nakubwiye no kwiryamira no gufungura nta bindi nangwa singenda n'ubundi ndakubariya kandi kajana buriya rero naho muri mu gisagara yacumbarira ngo mwari tunganije mufise abakozi nashaka ndakubwira ikintu burya hari ikintu yabatakubarira jewe ngo mangere ndakikubarira umutware wawe burya arakeneye dufungwa twiwawe utetse wewe nyine mu maboko yawe apana kamara fungura iby'umukozi
rero nibyaba byamagutyo nyene nukuri jewe ndashimye ko mbona ufashwe neza mugabo ako kantu uzugakosora zogakosora nivyo kabisa ukavuze neza ramboneje kuko jewe muhira bamdaye ndumwana mbega umuryango wa Focus kwagomba kuhora uzohora witwa umuryango gakuru kabandari no musi ubona ariko biragenda gute Imana yarampezagiye ariko hama ikindi naco baraduhezagiye baravuga ngo genda mugwire nk'umusenyi wo kiyaga ubu ndiko ndabwira gute ubu nayo ndagacanga na gatoyi ndiko ndaronka hama ikindi naco cyo kuvuga ngo kumbure ngo twaragiye kwa muganga twebwe umuryango wacu nta ngomba ziriyo twebwe umuryango wacu nukuri guhera kuri soko kuruza gushika kuri sokuru gushika kuri inde nta ngumba nimwe yigeze iboneka mu muryango wacu rero niko Rwanda pima tiki twadukomeye ntako tugira nta na gitoyi gushika natani ikoroka mbona Zamu Kapasi Gapa Ibauda Jeje muyabira je birantangaza ukwingene umugabo wanjye twari tubanye imyaka n'imyaka twatwara imbana ariko wewe tukabitwara rimwe rizima tugiye kwa muganga bakambwira yuko namaze gusama inda kandi iyo nda si uwundi muntu niyo wawe sinzi uko ingene bigiye kugenda si nuko witunye nk'ikibunda wowe ntushaka kuvuga ijambo nashatse kumenya ko msinda yawe gumu ndakunda namushaka nakwishura ikimawe neje ndatenda jendi boss nindi mbaye boss wanje rero gapa niba kurambwira ibintu nk'ivyo gapa garuka hano gapa rero nagenda bashimira kuri iyi ntambwe nziza nagize yo kuza kurabisha bageje kuraba ikibazo c'uruvyaro cama casambuje ingo nyinshi rero iyo bateye intambwe bagashika ngaha umwe wese agenda asobanukiwe atanumwe yikeka ngo nurya uwundi nuko ariko mu gihe ivyo vyamaze kuba
utegerezwa yuko gutahura yuko kuko abantu sitwe twiremba bisaba gutahurana gufatana nyine muri izo ngorane ziba zihari rero yaba urwaye cyangwa ukomeye mutegerezwa gufatana mugatahurana muri izo ngorane nyine ariko mu gihe mubihurije ko mukayaga kuko buri umwe wese aba ashaka kuronka ikibondo na kare ikibondo n'umugisha mu rugo ariko Imana niyo igitanga rero tugerageje kuraba nakuravye madamu nagerageje ndakora ibipimo vyose nisanze mu gitereko cawe umeze neza mu nda hameze neza ariko tugiye kuraba umufasha wawe nawe twasanze afise ikibazo ico kibazo naco afise sikindi twasanze yavukanye ikibazo c'ubugumba ariko mwihangane bisiguye yuko mvuze ko uje afise ikibazo ego irevye wowe wabonye yuko ata kibazo ufise ariko we vyigaragaje muri ico gihe rero murabe mufatane kumbure Imana yabahuje ibibona yuko ibi bizogenda uko mutahurane nk'uko mwari mwarihanganye ikibondo n'ibyo nk'uko namwe ndabibabwira n'umugisha ariko mwige ukuvyakira mube hafi ariko mube hafi kuko si we azoba abaye uwa mbere kandi si n'uwa nyuma muganga sinzigera mbyara oya muganga please ndabasabye musubire mukanda ibipimo nta bipimo na bimwe tutakoresheje ndakubwira nari sheri wawe wakeye je singiri sheri wawe unjye umutima imyaka n'imyaka uri ngumba ugumenye ngaya mahera sindaguha rasiyo nazanye umukobwa azombyarira mwiza reka ndakubwire emu ndicuza kuba naramenyenye n'ikigabo nka wewe iyo menya yuko nahuye nawe nakufuma mbona na shetani imyaka n'imyaka ndiko ndatumwanya ngo ndi muri shano y'inzu yawe nguzanye mu masize yawe ayo masize yawe wazanye gatandaratwa ndakubwira bibijya mbere n'ijyanye kudosubira kwiyumvira ko je nigeze kumugore wawe ariko bibagiye igihe nakwihanganiye nyine kingana uno munsi akabazo gatoyi kabe ucuvuga ngo basiziragiye ariko basiwibuke ibuka basizanye imbere y'Imana n'abantu ko mu mahirwe no mawushu uzonyihanganira none ugiye hehe mugore wacu n'umugore wanje ugiye he wowe unyihanganiye wanyihanganiye mu biki wewe ibyahe wanyihanganiyemo imisi yose nzanira abakobwa ugira iki iyo umenye ko twasezeranye imbere y'Imana n'abantu wari kunyihanganira muri situation twari turimo wangumba uzopfira ku matako y'abagore mbese hari baby my love ngo shatwe yigiye ubuzima buryoha urekane n'indi
Shit, kubera kwige basi shit. Don't touch me. Babarira basi nukuri. Bora nukuri nukuri. Basu amakosa basi nako. Telefone yamenetse basi nzana ndayifatira basi. Shit, menda kukie shit. Okay basi. Shit, umenda kukie. What about? Kende mu bugari basi, kende mu. Kende mu dotu bugari. Nawe ngende, soja mu nawe. Soja mu. Shit, mera shit. Right. Kwezi yarakwezi kwegera. Umukozi je nakoresha ngaho. Akamuhaye umugore wacu.